Yambu cyane bivaye naho muherereye turabasuhuje. Yambu guys, mumeze neza. Twe tumeze bien, je nitwa Solide. Belize. Turi ukuri k'ubuzima. Ndi n'umufasha wawe umugabo ngaho. So kubashaka mushobora kuduhamagara SB fam cyangwa family. Famille ya SB mu Solide Belize bya bindi nyene. Ya so tumaze iminsi shika nko kuri 11 tudaposta, so ariko turi ngaha turababwiye uko turagerageza uburyo bwose nubwo umwanya utugora, tuze turabashikiriza ama video nkuko twavyiyemeje. Hama kuri bashashe nukuri mushaka gusigara n'amahoro menshi, mugire subscribe, follow, dukorera kuri Facebook na YouTube. Turabashimiye kandi kuba mwahisemo kuturaba kudukurikirana ya. So sije uno munsi reka namuhe madame ayisigure. Yeah. Aha. Sije uyu munsi twashimye kuvuga kuri kuri relation abantu bari maye, ivyo bari maye tuzobiza kikindi gihe, reka duhere kuba kirambagizanya. Genre sinzi ko kurambagiza iryo jambo rihari mu Kirundi. Kirababwa sinzi ico gisura. Riraba. Abakireshanya. Voilà. Abakiri muri fiançailles muri sanze ne uvuga fiançailles mama bica bitahoreka gusumba. Mbega muri relation y'abantu batarabana, abantu bagikundana, bakimenyana, biri okay yuko habamwe ibintu byo guhana amafaranga. Par exemple, umuhungu agahamahera umukobwa, hari aho tufatene ya maintenance, niyigire neza, biye nyene biba mu makonasi. Biri okay? Yeah. Cyo kibazo. Kandi twifuza yuko mwe muvuga cyane, no musi twe tugume tubaraba gusa mu comment, kuko iki kibazo kiraba umuntu wese. Ushobora kuba utarakundana mugabo ukabufise ico kiziko, cyangwa ushobora kuba ukundana cyangwa urigeze gukundana utakibirimo mugabo urabizi, ushobora kuba byaranazanye n'ikibazo muri relation yawe. So twifuza yuko dufashanya, kuko hari abantu benshi basoma ama commentaire, hari abantu benshi baraba ama video, hari abazigira ku byo tuvuga badashobora kuraba ama commentaire, hari n'abandi baraba commentaire bari ko barana video twarabivuze. Rero uburyo bwo kwiga ni bwinshi, rero dufashanye nkuko twahagurutse tukavuga dutiriga dukora ibintu by'ama video ni kugira twigishe societe ndundi. Rero dufashanye mu kwiga, nukarabe video gusa ngo naryohewe hamuzobimbwire turi mu nzira ngo urumva ngo nararabye video yawe bivuge muri commentaire. You guys mwibagira kuraba canke gukomanta. Uri mukubabuze ngo guys nabonye kuri YouTube ngo naribagiye guklika. Abantu ngo ndababona ngo nirenganira mukibananiriza scrolling, kandi nimba video yo bayagufashije yirungikire ubundi gira icifasha, mugire na like, kuko iyo mugize like bice bituma abantu benshi bashobora kubona ibikorwa byacu. So kibazo mwacumbise, abantu bari muri relation umuhungu n'umukobwa, eske bireme ko umuhungu aha amafaranga umukobwa cyangwa meme vice versa, donc umukobwa agashobora guha amafaranga umuhungu? Sinzi yuko mwaba mwumvise defa mu relation yabaye broken bagahebana baca batangura ngo nsubize ibintu byanje liste iba kandi igihe ubimuha ubwa mbere wowe muhaye nka kado. Nta muntu wigeze aguforce in the first place, muga kubera juste yuko umuntu mutakiri kumwe bidashoboye kumarsha ariko mubandanye ushaka yuko agusubiza. Nihe ntumbero ya mbere yo guha ikintu umuntu? Bamuhaye amafaranga kubera ko bamuhaye gift kubera kugira ngo juste izi mu serving as long as you guys are together, nimba mutakiri kumwe ibintu vyanje. Okay. Nico gituma kurande rumwe ugerageje kumviriza kote zose bashobora gutahura. Mugano uvuga yuko vyari vyiza yuko abantu baba muri relation bakagumana. Abakobwa benshi baraprofita abantu, umukobwa arajya amahera y'umusaza kandi azi yuko umusaza atabazoja. Umukobwa arajya amahera y'umuntu ugasanga arashwije umutwe umuhungu w'abandi, hama hagera ko mu propose ngo je bige sindabirimwa ahubwo ndanabivuyemo, akarondero turezo two kugira bivemo. Umuhungu ugasanga ara depanshije amahera menshi cyane kuri uwo mukobwa.
bikamubabaza rero kubona uwo muntu yashize ko umwete umwanya amafaranga ibiki vyose akaca abona biragiye denko ugasanga amafaranga peut-être ari kuba ateranije yari kuba yaraguze amatongo nkangaye canke yaragize umugambi kana ko gatera imbere rero si ego madame ivyo karavuga ndavyumva amahero kuraya umukobwa ni vyiza kuraya muha kuri umukunda kandi witeze yuko ibintu byanyu bizobandanya mugabo abakobwa nabo twige canke mwige kutaba bascammers abakobwa benshi babaye bascammers araza amahera yawe akayajya kandi akumva ko ari right ari uburenganzira bwiwe kurya amahera yawe kandi akumva yo kubwira ngo ndigire ndabivuyemo atari nka muvuga uti umuhungu yamvuruze umuhungu arankubita uyu muhungu arantuka uyu muhungu afata nabi uyu muhungu agize iki ndamuhevye nukuri numva atayindirezo yo tumuheba umuntu yafasha amafaranga yiwe kandi nimbuzi yuko ataho muri ko muraja n'uwo muntu rekana na soft life rekana n'umuhungu w'abandi atarakonsoma amahera yiwe hama ku bantu bavuga yuko ngo kuri twe uko tuvyumva je n'uko tuvyumva ruko babarira bareke free money oya si vyiza ni kuko hari abicwa nuko ngaha mu Burundi gusa turacara abantu beza muga hari abakobwa barogwa nko muri ivyo bihugu vya Kenya aha hafi nyene iwacu hari abakobwa barogwa kubera ari amahera y'abandi akaca yumva umenga ni droit kuba yo yariyo yajya kubera ikintu n'abagaca nk'abahungu b'impression abakobwa kwera suku b'impression ego hari abakobwa b'impression abahungu b'impression abakobwa ashaka kwereka yuko ndafise inoti ndagize iki mugabo nicari ikintu kibi guha mahera canke guha ikintu umukunzi wawe kugerageza kunezeza umukunzi wawe basi kumunezeza ntivyari bibi nuko benshi bareka no kubikora kubera bavuga bati none nk'ubu no muha amahera yanje hameje akaca agenda tugahebana ntisinoba mpomvye mugabo umenye yuko gutanga birajana no gukunda muri Bible handitse muri Yohana 3:16 kubw'urukundo Imana yakunze abari mwisi byatumye itanga umwana wawe w'ikinege ngo umwizera wese nazapfira ubarwa habwo ubugingo budashira bisigura ngo Imana yaradukunze hamidukunze ntiyaciye dutwengera yaciye itanga umwana bisigura yuko rero nawe gukunda ivyo usigura byose widebruya ngo je sinshobora guhama hera ngo umukobwa ngo ibiki ngo kubera ngo ashobora kumpeba icambere ico cyo kuvuga ngo kumpeba gikure no mu mutwe nico gituma dukeneye Imana mu buzima bwacu ugasenga Imana ukanzwe kayizera kugira uyisenga banza kuyizera nuvuga ngo je ngo ndumuki umuntu w'umupagani hama ngo ndasenza Imana ngo iryo sengesho araho rije ubanza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ivyo byose turabizi urumva rero umaze kwakira umwami nk'umukiza mu bugingo bwawe aho wabaye transform urashobora gusenga Imana ikakumva rero umaze gusenga umva ufise ukwizera muri wewe urasenze ko ivyo bintu usengeye bizoba mu byo usengera rero ushobora gusengera umwigeme muzobana canke umwigeme ugasengera umusore muzobana mugihe rero kuramusengera ukavuga ati jewe nshaka umuhungu ameze ukunukunuku canke nshaka umukobwa ameze ukunukunuku Imana ni papa niko twama turirimba mu maglize fuko ibintu turirimba tuvyizera tukabibamo nimba uriko uravuga uti rero uyu mukobwa uyu mwana w'umukobwa ndiko nsengera nshaka ko azoza ameze uko Imana izora mu mutima kandi ndazizuzana bya bintu kuko Imana ntituzana abantu bavuga ngo Jesse shobora gusenga kuko Imana ishobora kuzicinzanira ubukobwa bw'ikimuga ubukobwa ruhombaganye rugize ikino Imana ntiri méchant yari abantu bamaze gufata Imana nkaho mengira méchant ikikuzanira umukobwa ngo amazi imisi nawe ari mu masengesho ya hatari afise uko yisera bimeze ukuntu bya fake utazokunda suko Imana ikora Imana irazi imitima yacu urumva bisigura ngo izokubona ivyo ushaka mu mutima hamikuzanira bya bindi nyene rero we nuzoyiha amano uze ati je nshaka ko umukobwa azokora ibi nibi umuntu asanzwe urazi kugira urazi guha ikintu ciza abana bawe jewe nk'Imana ni guse no guha ibintu bibi hariho na verse ivuga ngo ni gute usaba umutsima nkaguhibuye canke ifi nkaguha inzoka iyo verse irahari muri Bible so nyene Imana si méchant si criminel hari abantu bayifashe nk'ikintu cy'igicriminel ikintu kiri sinzi kimeze ukuntu biri bizarre ku buryo icu yisabye iguhi bitandukanye n'ivyo bayisabye niba Imana ari papa you know how well it will go if your dad hari ikintu kumusawa
it depends na relation mufitanye. So bisaba yuko rero tumenye yuko tugiye kurondera fuko turondera abagore bacu ku Mana. Okay, rero Imana yaramuzanye uwo muntu, hama uwo muntu dufata ava muri famille. Abakenya no nkunze kumva bavuga ngo famille sinzi ukuntu bakavuga, ntibavuga ngo ikenye, bavuga nyene ibintu bisanzwe, mugabo bakavuga ukuntu nyene mu rurimi rw'icongereza ndakibagiye, ariko bashaka kwerekana yuko ni famille iri hasi. Rero ugasanga umukobwa java muri famille iri hasi, hama we nk'umuhungu ufise amafaranga ugendesha n'imiduga maybe, canke n'ubwo utofise imiduga urafise amafaranga kabisa ushobora kumwentretenir neza umukobwa agatagata akazamuka peut-être nagugiye n'imigambi ushaka gukora business ugashobora no kumumutaye. Mugabo abahungu benshi ashavuga ngo yari ushobora kumuha amahera ngo ashobora kuzomera. Ico cyonyene cyo gushiraho ico kintu mu mutwe yuko ashobora kuzoguheba nico kintu ca mbere c'intambamye. Kandi osi wigi kintu umuntu arema bihereye mu mutwe mu vyumviro biraza mu bikimanifesta. Je uyu madame tugitretana bwa mbere namubwiye nti ibi bintu tugiye kwinjiramo iryo jambo shobora kuba ntarivuze. Ibintu tugiye kwinjiramo ni nk'abinjiye muri Illuminati. I'm sorry ko narivuze. Sawa, ni nk'ubinjiye muri Illuminati, no going out. Ukabona uranyemereye. We are not going out. Bisigura ngo nubwo habaye ama break up harabaye imbabazi, kuko muri jewe sinaccepta cyane ico kintu ca break up. Mugabo abasore benshi muri iyi minsi cyangwa abakobwa benshi muhebanye mushwanye gato egare turahebanye, donc kuragwiza ntuze yaba ex. En fait bakeneye umuntu ari perfect. Nabaho ntibikunda kuko nuriya mushasha uzogenda kurondera nawe ngende murafise ibyo muzoga, kandi bizosaba ko mwubaka. Sako mwubaka no kuzoguma muri vya bindi gushika ryari. Ifo yuko twubaka ama relationships ari solide, akomeye kabisa, tugire fondation ya Yesu. Hama murayo ko ibintu byose bitazohinduka muri iki gihugu cyacu. Twe turifuza yuko hoba ama relation abantu nyene benshi barabira ko akavuga bati nukuri izi relation nakarorero keza. Mugabo benshi twe tubona baguma bavana bariko bigisha abana bacu yuko kuvana n'ibintu bisanzwe, kandi iyo dukuze twese abantu bose abana bose bagakura babona papa na mama baravanye nibisanzwe. Naje umugabo wanje ntiyamvuruga tuzovana. Murabona n'indi story ikira trending ya Vestine wo mu Rwanda ku myaka yiyo, murabona ukuntu angana deja divorce. Nimba ari by'ukuri birababaje. Vestine muramuzi, mwe Dorcas baririmba gospel abanyarwanda baraje no mu Burundi, benshi ndazi murazi indirimbo zabo kandi zirabahezagira. Rero ibi nivyo yazindutse yandika kuri IG iwe, yarangiza ati uyu munsi ubuzima ndiko mbamwo ntabwo ari bwo buzima nacaguye, kandi ntabwo ndiko mbaho neza, ndiko mba muri situation itameze neza. Ntabwo nari nkwiye kuba ndiko mbaho uko. Ndabizi nafashe ingingo itari yo mu buzima, mugabo ni sawa. Rimwe na rimwe Imana irakure kugaca mu bintu kugira ngo wige. Imana yatureka tuce mu bintu kugira twige. Narize ibintu byinshi kandi nta mugabo numwe azokwigera mbesha kugira ngo yonone ubuzima bwanje, bizigira bibaho. Umugabo azokurikira nzocagura kugira ngo mbane nawe. Nzogerageza ubwa mbere mbanze kumumenya neza, menye famille yiwe, menye ibintu byose bimugize. Nta mugabo numwe azokwigera ankoresha kandi ntibizokwigera bimbako, kandi bisigura ngo araregreta kubera ibintu yagiyemo. Yarihuse, yarakiri muto, yaragifise future, yaragifise nyine ibintu byinshi biri imbere yiwe, ama opportunity menshi. Nubu okay aracahari, mugarumva yarihuse, kuko iyo umaze kwitwa umugore w'umuntu hari ibintu byinshi bihinduka. Rero ibyo twiko turavuga, ntugakurikira umuhungu kwera amahera, wihutira amahera binafise niki utazi vyukuri uwo muntu ugiye kubana nawe. Nico gituma Imana ikeneye na foundation y'ibintu byose dukora. Nico gituma Imana ikeneye kugira ngo ibintu byose dukora bibe ari ibintu biri ku murongo kandi bihezagiye. So ico kintu kandi murabizi Satani ntiyicaye
aradutera twebwe cyane nk'abakirisu. Nico gituma dukwiye gusenga cyane osi tukanashiramo ubwenge mu bintu ntiyumve nyene yuko okay ngo jewe ngo nivyanka nzoba ndabivuyemo. Jewe kujyanye tweko turabivuga sishobora guha amahera umwana w'umukobwa kubera ejo yoca agenda nk'ubu no muha amahera ngiye kuvyumvira nkasanga yandiye nk'imiliyoni nkazingahe numva ko nosara amahera yanje no naratakaje. Mugabo uyumvira umuntu uri kuravuga uko ni wa muntu ushaka ko azokubera umugore ejo. Donc ukumva umenga mwotangura ku exercise ibintu byo guhana amafaranga canke byo gukorana business ariko mu bantu guys fuko bitangura mu ntango. Urumva umuntu abakeneye discernment. Nico gituma Imana nihicizira. Imana nihiciziramwo kugira ngo izoguze n'umuntu wo umuntu nawe umusanze kuri muri kakanaka akeneye. Umukobwa yikeneye kwera arayakurya. Uretse hariho n'abadakenye mugabo urumva ijana ntiyanga kuja muri. Yego amahera araryoha vraiment arayagusa aguma nk'uwakubwira ati sheri ushaka kunogekira 30,000. Yego limikashi yawe ni yindi nyene. I mean hariho n'abarenga bagakora ibirenze minutes zabo ugasanga umuntu ariko aragurana amafaranga yo just umukobwa kugira ngo akwemere. Ifo kuba wewe ba authentic ba wewe shiramwe ntoze nyambe bayita gutega transparence. Yego umuntu umbugiye kumukunda amenye the whole you. Ufise ico wo muha n'ukuri kubera twabivuze Imana yaradukunze hamira duha. Umuntu mukunda uramuha kado arakantu wabonye hari amakazi special wawotanga kado n'ukuri bikunda bitange mbwa bidakunda n'ukuri ntiwiyica. Hama iyo bishitse ugatanga tanga just kugira ngo utange. Utange kado umuntu uzumunezereza mu gihe byoshika ntibicemwe gano buhimbira n'ukuri kw'Imana. List from ABC. Ni ABCD kubandanya gushaka kuri Z ngo impa harabantu. Wari kurabitsa cyane warampaye ikintu ngora kimpaye now it's mine. Je t'ai pas forcé. Bro ni hari kunguvu. Muga kubera je si kico kintu kubera peut-être hari ibintu nabona ndagukorera mu buzima bwawe bitakibaho nimo cyumva umenga nsubiza tuvaneko n'ukwankana bw'ubuhimbi Imana ivyo ntavyigeze tugirira. Rero nimba wumva yuko gutanga amahera canke gutanga kado mu rukundo si bibi mugabo ifo kuyitanga uvuga ati ndatanze niyo kumunezeza niyo kumuhezagira. Mu gihe vyoshika kubera nyene we never know murabandanye canke nimubandanye ntihazemwe ibyo bintu by'amahoga kuko nubwo mwovana muzosubira muhure mu bundi buzima. Biramara amaje muhuriye ahantu kanaka ugasanga abantu barabana nabi kubera just kolase ntiyaciye kubera mwankanye nk'ubu ntimbwa vraiment. Mera wumva yuko umengo bizahava bigorana keep it to yourself. Just my opinion. Nuko tureke kuza turatanga ibintu dufise izindi nombero uyu offer yutanze nta réponse donc watanze vyaheze. Umushiri wawe niyaguheba akavuga ati ndagiye musezere neza mubwiye ati sawa namahoro menshi kasi maka ngo bandaye muri abagenzi canke ngo mubandanye muvugana nibikenewe. We nimbuzi warakinye part yawe neza hama kagenda namahoro menshi mugabo ivyo urashobora kuvyevita. Kandi kugira ko rasimarche bisaba ko umuhungu akora n'umukobwa agakora. Bisigura yuko ni parti zose mwese mushiramo inguvu. Kandi twarababwiye ntivyoroshe kugira ko rasimarche bisaba ibintu byinshi. Rero mu bitahure yuko guha amafaranga kuko twe tubitahura guha amafaranga umukobwa si bibi canke wa mukobwa guha amafaranga umuhungu ukunda ntabwo ari ibintu bibi canke kumuha amakado canke ikintu cyose kijanye n'uburyo ntabwo ari bibi. Bibi mu gihe usigaye uri ATM ku muntu kujya kantu kose bebe ku buryo nta n'ubundi buzima mu kibana kuko hari abantu gusaba amahera gusa nawe ukumva wotanga don't be surprised akubagiye kiburya kiwe ko I don't feel anymore
kandi amafaranga aba yarayahushuye niyo ko aribyo wamumenyereje tugire gute foku yumvire ariko no muntu ndiko naho amahera canke ni umaze kubona ameze neza hariho abantu batangurana ama business bakira abafiance bagafandingana urumva hariho n'abandi ari rishisi ya lifestyle mpangyoherwe mpangira iki nimba ujya ushaka kuryohe ujya yishakira kuryoherwa bwa buzima bwawe sense ndari ushaka kubandanya nawo ubuzima it's up to you bahita n'abahungu baje gutora abakobwa muri boîte abakobwa bakunda ibirori abakobwa nyene bama bari tunu twose afise abakopine yari amahera yawe kama watanze wasohoka umukobwa akacaza azanya abandi ba besto bagasangira kandi wotari wabatumiye amahera wowe ukariha man kuramurera nabi stop it koresha ubwenge nyene kubera ahubwo bamenze kuki iwe like narabikoze one time turavuga nawe had a date oya bijye byari bisanzwe yari umuntu oya bijye byari bisanzwe kandi bikenewe ko tuvuga ko kwabitsa bijye byari bisanzwe so nyene bibaye byinshi ntari arifo kandi umva byabaye rimwe mu buzima mu myaka ingahe tumaranye hafi 10 so it's okay vyoba bibi yeah vyoba bibi mu gihe ubwo muzana abakobwa ntaca nguma ndiha mu mahera yanje romva so nyene ifuko dukoresha ubwenge rero ikibazo cari eske nk'umuhungu ukundanye n'umukobwa ni sawa gutanga gumuha amafaranga umukobwa mukundanye canke kumuha amafaranga tureke kuvuga ngo kumuha amafaranga ugashobora kumusupportinga muri ibi na biriya kuko benshi bafise ubwoba bw'uko ngo umuhaye amafaranga ashobora kuguheba mbwa mwumve ivyo guhebana ari gihe biba byavuye kuri shwambi wagize nico gituma Imana izamu twabivuze so jo muri commentaire rero mugire ico mubivuzeko mugire like subscribe ku abatarayigira na follow kuri Facebook na za TikTok hose aho uri kuradufasha cyane vraiment thank you guys abashimiye mugire ibihe byiza peace be blessed amara twavuze nabi mutwihanganire turacara abantu bye you always be human